ukabana n'umuhungu imyaka 2 hari uguheba ico bibaza umuntu yatembereye nko ku bahungu nka batatu ibaze imyaka 6 yose uzungu aho duharuye mikeyi 2 itandatu banire ibaze 6 ukundana n'umuntu aguheba wundi ukundana n'undi aguheba kandi ibaze rero ubonye umuntu aguteye iryo teye niko n'abantu batera bakuvuga Mikiaro nawe nabonye bamwandikira oya bagashiraho nka video ukabona ariko yishura n'ibintu bitajanye uwo muntu ukazubona yanditse ngo ubukwe bwa Miki buzopfa mubane nyene basi n'abavyeyi babizi n'imiryango bazi twara murungitse ariko kwifata ukagenda kubyo naho wogirire ikibazo naho gwarirayo naho wopfirayo abavyeyi batazomenya ngo umwana ngo ari hehe ngo umwana wari mubiki ntibamenye na kimwe umva nk'ubu ugiriye ikibazo ko muhungu uzoja kubabwira ngo nunga ari umugabo umwita n'izina rihe kwanza Munitizina abari umugabo abaye oya ntabwo bari umugabo wawe mutaraje muri etat civil ntabwo ari umugabo wawe neba byitangwa iki buriya biriya bintu abari shiri ni bya ni mafuma niyo mpamvu niyumvira rero kubona abahungu babuze biwe nabo basigaye batwijya ko batubwira kuko birashika nawe buri mu rugo kumva mugabo akubwira ati kubona umuhungu agushira mu rugo sha agukanga gutera gutera ubwoba ati niteka mube mudushimira umva n'abagabo ko basigaye n'umugabo siza wumva akagukomya akagutamu ukiyumvira ati abasi bakobwa bariko baratubwirira nabi kubera baja kubana nta dote nta etat civile umuvyeyi ntazi nguri he ntagizene nukuvuga na wa mugabo zo kwimvira kugutwara nawe mu nyuma zoza arakakujomba utize ko hari abagenda tani inkwano batanze wowe uriko wigira ibiki ngaho kandi bubaze kandi bubaze ahubwo hari no numviza ahubwo ngo umugore ngo yugiye kumwandikisha abanyamacagwira nese wumva abayashitse mu rugo ngo manyamashaba meza abarurimwo neza ati rero ushaka yatarandikwa nyine ari igesera uko ati nameba atabarisha ariko baranyiga bwako ndi ushobora kuja gukora akazi ukamanza ugatangurira muri ese bakabanza kwiga na kontra bakagwa byamana byaranwengeje urumva amaranye sinzi imyaka bamaranye none ujya mu kaburi ariko kumutwara agapromote urumva bamaranye igihe urumva babanye mu rugo rero aga Imana iguheza gere vraiment cyane umva ari muri babaga babandi nyene akubwira ati je wangu uzoshimire ndagutete nabikwiye ariko urumva kubera ubunye rero nivyo bintu vyabaye ivyo bintu nyene abakobwa basigaye bakora kwitesha genda biharonka kwitesha agaciro urumva ni mafu nyene ni bya bindi vya mafu ariko no kwitesha agaciro bituma na babandi bari mu rugo babwira ati uzi ko hariho n'abagusa hanze w'ibyo uri kurigirana ibi tukwiye kwishimira urumva rero ikintu cantwengeje Miki muri dote ndaraba dote yiwe rero no kuri live nanje nawe ikintu cyabaye muri dote nabonye ari karari amusutse umutwe wanje ikintu cya mbere cyaje mu mutwe wanje nuri arijejwe ni turabaramukije bakunzi ba GCM family aho muherereye hose turabahaye mwiriwe mwaramutse na bwake turabaramukije turazi ko muri ahatandukanye mu bihugu bitandukanye mu turere dutandukanye turazi ko mudukurikirana muri benshi kandi turabashimiye ku rukundo rwanyu mushishikara mutwereka ko mukurikirana ibiganiro byacu nukuri turabashimiye cyane kandi nabandi mukomeze muza mukanda like comment and share no kuri yanzogera hariya kugira ngo dushishikare tubana mu biganiro mu bintu byose bishasha byiza tuzoza turabazanira turabafsinze mu kirundi mu kinyarwanda no gufora mufore umushitsi twabazaniye umukobwa mwiza cyane aseka neza ni mwiza pe cyane kandi nimubibaze ngo nababeshe namwe muzompinyuza muravyibonera turamuramukije turanamuhaye kaze anabibwire yumve yisanzuye muri GCM family ni n'inshuti yacu
kandi agomba kuba inshuti yanyu kuko muri abakunzi bacu. Nikaze ubibwire abakunzi bacu. Murakoze cyane kuba munyakiriye muri GCM family. Ndabashimiye cyane kuba mwanyimviriyeho. Hama amazina yanje turabizi kure Lens. Merci beaucoup. Amazina yanje ni Kaneza Elfriede. Ni mazina yanje. Abantu bose bitwa bakaneza muze muraza ndabiyumvamwo. Hama abantu Murundi kazi. Umurundi kazi ari single cyangwa mu mama sinubatse ndi single. Umukobwa mwiza cyane twitiranwa amazina yanje yitwa Kaneza Elfriede. Bisaba ko mfise amenyo akwiye. Ryari tagira ndarivuga. Oya. Jewe impamvu ryari rinaniye rero. Pole. Ego turamwakiriye cyane nikaze. Hama turifuza kuganira nkuko mubizi hano kuri GCM family. Turaganira ibiganiro biryoshe cyane. Rero hari topic numva nifuza ko twoganira ko cyane kuri uyu munsi bivanye n'ibimaze imisi biba canke nibiko biraba mu imisi yacu muri iyi myaka yacu surtout kuba abajene n'abantu bari mu ma relation ukungene basigaye bitwara bitandukanye n'ivyo kera twari tuzi n'ivya kera. Ikintu ca mbere nashaka tuvugana ko n'uyu mucuti wacu ni ikintu kijanye na akarorero abahungu canke n'abakobwa bubu baba bari muri relation. Hari ukuntu maze ibisi mbona nyene bigezweho nka sinsigira bigezweho natonze. Urumva hari ukuntu nk'umuhungu ashobora kuba nyene kenshi abahungu bakuze baba bafise inzu barapanze nyene bibera ngaho muri ghetto. Rero umukobwa kaza muhiri wiwe agakoropa akamumesera uduhuzu akanikira cyane kandi barakundana nta n'ikindi kintu nyene basi nyene kiri officialize uvuge ngo ni mariage canke état civil kwa ntaco. Akaza agakora utwo tuntu twose no kuryama nyene akaryamaho nawe ucuvyumva basi nyene nta kintu na kimwe gitandukanye n'ivyo abashakanye bakora nyene nabo baba bariko barakora byose nyene bari kurya nyene. Hari uza kamara imisi kamara indwi kamara imisi 2 3 ashaka kwitahira. Hakabaho n'abandi finale amara 2 ans 3 ans 4 ans. Ivyo bintu free wo ubivuga kwiki uvyumva gute? Kuko jewe vraiment ndumva apare wanje ikintu navuga jewe sinobikora kubera ko ntinya family cyane ndabitinya kumva ko family yanje yovyumva ko mbana n'umuhungu tutasezeranye biragoye ko yovyemera. Rero apare wanje sinobikora ariko abantu babikora niba ari abantu bagenda bakabana n'umuhungu bakamarana imyaka 1 cyangwa 2 babana sinobajija kuko baba bafise impamvu babikoze. impamvu yi je ntavye numva kuko bane ya example umuhungu ashobora kuba atishoboye akavuga ngo sinshobora kwishura inzu 2 dufate uwo mukobwa ntakora umuhungu arafise akazi kabaye karaho uko ari gihe binakora abantu bafise amahera. Ego hari ababikora bafise amafaranga kugira gukwege nyene akuzane kugira mu bane abana kwita akabashaka ko profit akabashaka kuraba ko uzobishobora navyo birashoboka. Ashobora iki kuba uzoshobora kubaka kumwitaho hama wo birashoboka. Mbwira izo zindi mpamvu impamvu nabwiye ishobora kuba ari economy cyangwa se akaba ari uko gushaka kukuraba nyene kugutestinga akaraba ko uzoshobora urugo. Rero nakubwiye ngo sishobora kubajija aba bana n'abatabana nta kibazo. Ivyo bintu numva sindavyumva sinumva ko ngene umukobwa ashobora kwifata. Urubaze umukobwa afite papa afite mama nta kintu na kimwe yababuranye sote inamba ari nawe umukobwa ashobora gukora yarahereje akazi
wa mukobwa muri ghetto nawe ntashobora mama wiwe nta kintu afise bene papa wiwe family yabo nta kintu bafise. Ibi bintu biko bituma abahungu badukengera, abahungu benshi badakora mu mariage kuko n'uyo adafise base bariko baramufasha, n'uwo adafise bariko baramufasha canke adafise imiryango yifise canke atanakazi afise, ntushobora kurondera akazi ukarondera utuntu ukora ukaba independent iwawe, independent utavyo kuvuga ngo niteze ngo boyfriend wanje ngo bariwe ngo ndihira inzu ngo bariwe ngo ngurira impuzu ngo bariwe ngo agirane. Nivyo bituma abahungu bo bakengera aho kumva avuga ati fa kuba ufise amaye. John hari umuhungu nigeze kumva avuga ngo amafaranga uyitiki. Numva yamaze kwishiramo ko fise amafaranga umugore wese shaka ntegerezwa kumuronka. Ndamushaka muri iyo ndwi araza tugumane hama agende. Ivyo bintu Jesse sindavyumva n'ukuri. Nawe wabisigura gute free abo bakobwa sindabumva. Nibo bariko baricira abandi. Ego. Rero ikintu navuga kuri ico abakobwa nyene twaramaze gukolonizwa n'amafaranga. Twamenyereye ko dufashwa urumva ko twumva muri twebwe tudashoboye kwishiramo ko udashoboye. Ushobora no kuba ufise akazi nyene karawo ariko ukumva ubwo umushaka bw'abafasha bwa wa muntu kwagufasha kwishurira inzu uba wumva n'inshingano z'uwo muhungu kandi ukwiye nuko izo inshingano zawe. Rero kubera ko ibyo bintu byadukolonije kumva ko nakayo dufasha nivyo bituma tugenda abakobwa bagenda bakabana n'abahungu kandi bitari ngombwa. None muri ico gihe uba wizeye ariko reka bivuge ko nivyo je navuge ko ntobikora ariko navuge ngo n'ababikora ntago ndi kubajije kubera ko hari igihe umuntu kuvuga uravyumvura bitahura je ndabatahura vrema ndabatahura kubera ko hari igihe umukobwa nyine abura uburyo kandi hari n'igihe umuhungu avuga ngo reka ndamutera iteka mu muryango ndamutware tukore etat civil ariko banje etat civil basi birumvikana ariko kugenda Frida ukitora kamara imyaka 2-3 n'abavyengi ntibaba bazi niyusha ntibashaka kubimenya n'ubundi ntibivuga igisewa ntibivuga wogenda mukabana ariko ntushaka kubivuga mu rugo. N'umuhungu urashobora kuvuga ati reka nitore ngende iwabo n'umukobwa ndabayagisha. Hari abahungu batabikora ariko umuhungu arashobora kugutera iteka nivyo nariko ndavuga umuhungu ashobora kugutera iteka mukabana iryo nicyo teka baguteye pe ariko wawe udaca guheba naho birimwo riske nubwo ndiko ndabishigikira birimwo riske ashobora kuguheba ugasigara uricuza imyaka mwamaranye yose ukumvura babaye muri wewe kagusigira mu gikomere kandi ubusebye mu bagenzi abantu bose. None tuvyite ko bari kwihebura ko abakobwa bubu tuvyite ko ari bimwe abahungu bubu basigaye bavuga ati abagabo twarabuze sha ega nivyo bituma abagabo basha biyumvamo ati twarabuze uraza tankano uraza ta etat civil uraza ta kitegerezwa ko kubera ubwo bakavuga ngo nutaza ashobora kuguheba wowe kubera ko wumva ko umukunda cyane urukundo buriya n'ikindi kintu gikomeye naco kidukoresha amakosa nyene gituma ukora ikintu utokoza ukanahubuka ahubwo rero ukavuga ati aho ko sheri wanje ampeba ndemera ngende tubane ndagiye kabisa niba muntu reka ariko nzosaba kumukura he nje numva bashaka bakamutwara kuko urana ukugenda kuba wiwe shati ntubuzi ibintu biri mu mutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ni ikintu kigoye gutahura kuko muba muryamanye muba muri kumwe mwicaranye utazi ibintu ariko ariyumvira wewe ashobora kuba ariyumvira ati umuntu tumaranye imyaka 2 umuntu tumaranye umwaka umwe umuntu tumaranye 3 ako abantu bazima babaho nifate ngo ndamukoreshe ngo dukore mariage ngo ndamushire mu rugo ni biki bishasha zobanzaniye ni giki gishasha ntabonye kuri we nzoba nkeneye ku buryo nogenda ngongeye gutanga inkwano ndayitangira iki ko nubundi namaze kumuronka. Rero ukajuwe umukobwa nukwihebura nukugirana kubera ko ivyo bindi byose batabanza kuvyumvira. Oya sukwihebura ni bya bindi nakubwiye ngo urukundo rushobora kugukoresha ni bimwe bavuga ngo abagabo barabuze sha. Oya hari ariko sinibaza nivyo bituma urukundo yego ushobora nyene kumva umukunda cyane ukumva utomutakaza
ukavuga ati reka tugende tubane rero nivyo navyo wa muhungu w'imfura none namba aragutwara ashobora kugutwara utagutwaye naho ni ca gikomere usigarana mu namba agukunda gute atokwiyumvira ati reka ngende iwabo ndamusabe canke ndamuterere niyo vibasi tugire hariho n'akantu nabonye ngo iyo mpeta bakwambitse ngo niyo kugira ngo barakubesha akwereke ko nawe uri mu bambitswe impeta ngo hama nyene muje muri yebanira nk'umugabo n'umugore atacu nawe uguma mu mutima ati narambitswe impeta ariko ntibivuze ko adashobora atareka kuguheba rero jiki mba ndiko ndiyumvira none gute ufata ukitora ukagenda kwizera ngo azogutwara nyene ni bya bindi navuze ariko urukundo kubera ko umuntu ukunda uramwizera ukamushiraho ibintu byo ukumva wo mutaka ibintu byose kubera ko umukunda uramwizera ariko urukundo burya urukundo nagomba gukorana n'ubwonko gashiramo ubwenge niho mba numva nta bwenge urukundo rero rutuma n'ubwenge bugenda hari abantu batabishiramo ubwenge n'ubwenge buca bugenda kubera gukunda umuntu kuko umuntu agukunda nawe aba ashaka kukubahisha nyene niba abahungu w'imfura bashobora kugutwara bora umuhungu w'imfura wawe ndaguhevye nyene nambabona naho ataburyo buraboneka kuko mu mariage navyo ni ninde responsibility nyene biba bigoye nambabona ataragera kubera ko tokwihangara ahubwo ati no tube turashaho limite ntitubana nta mariage turakora ati uzoza tubane mu gihe byose nabi biri officialize kubera umuntu agukunda nawe nyine abashaka kubahisha abashaka kubona unezerewe abashaka nyine kugukuramo ya madute yose wogira mu mutwe ati niyampeba ibaze mwabanye imyaka 3 urumva imyaka 3 mu nyuma ukaza wumva ari wabwiye ngo hari igihe ngo ubone ubundi w'inzozi uci kuracana intege ari igihe zo kwibonera inzozi ziwe zihundi wena naho nturi inzozi ziwe mumaranye imyaka mumaranye imyaka akakuraba uzi ko nihenze ibyo bintu ziko bibabaza ariko birashika hariko video nawe umutipe yagiye gukora mariage atabonye abiwabo bose n'umukobwa azabona mutoyi w'umukobwa ararira kubera abonye mutoyi wiwe mutoyi w'umukobwa abona ni mwiza gusumba umugore agira aricuza ararira amaze n'abazi bana yanje rero rero uwo muhungu ushobora kubana ukamukorera ibyo byose muga mu nyuma kibonera uwundi atwara uwundi ya myaka 2 yawe ya myaka 3 yawe kabipfuye ubusa kandi basi bitandukanye no kuba uri muri relation utagende wiwe utabi wiwe kuko byo nibisanzwe muranahebana nta nabantu bazobimenya ariko bavuga ati urya amaze kuja mu ngo 1 2 3 baguma bahebana ko ahongo bari no muri ghetto mu mpangu baba bakubona uzurinjira unahaba nyene uko mu nyuma umve ngo wagiye nyene n'ibintu sina divorce ntahani wanyuvuye ngo nahukanye utakoze mariage ibintu bibiri bibaho nene ukuvuga ngo niba ugiye kubana n'uwo muhungu mukabanana iyo myaka nukuvuga ngo nugufata ya risk ukiyemera kuvuga ati nemeye nibikurikira biri inyuma ufata risk ngo bagire mariage bavuga ati ikizoba hari igihe umuntu akubwira ko atabuje afise wocu bigenza gute uzi kuba mu rugo wakoze mariage ubumva urusiya ukumva yawe biraryoshe ukumva ni hahandi unasama inda ukaja mu bantu ugenda bayibone umeze uko uti mwambonye je madamu naka urumva muhira bakagutelefona mukavugana wumva uri fier ukumva abavyeyi bararyohewe ukumva nyene basaza babo barakwishimiye ariko shanti ico kindi coco ni contre ariko hari abantu batanga icizere mu bantu hari ababikora bakakuja hari abantu nzi babanye imyaka myinshi kandi ubu barakoze mariage umuhungu barakoze mariage aravuze ati reka ndagutera iteka mu muryango tubane dukore mariage ariko hari n'abandi batabikora muri ico gihe rero ni ya risk uba wafashe ariko abo bakobwa ivyo bintu mu bihera he bigenda gute no kwiyahura nyine no kwiyahura ni mavuma
ni mafuma je niyo mpamvu niyumvira rero kubona abahungu babuze biwe nabo basigaye batwigira ko batubwira kuko birashika naho buri mu rugo kumva mugabo akubwira ati kubona umuhungu agushira mu rugo sha agukanga gutera aho gutera ubwoba ati niteka mube mudushimira urumva n'abagabo ko basigaye n'umugabo siza wumva akagukomya akagutamu ukiyumvira ati abasi bakobwa bariko baratubwirira nabi kubera baja kubana nta dote nta eta civile umuvyeyi ntazi nguri hehe ntagizene nukuvuga na wa mugabo zo kwimvira kugutwara nawe mu nyuma zo zaraka kujomba utize ko hari abagenda tani inkwano batanze wowe uriko wigira ibiki ngaho kandi bubaze kandi bubaze ahubwo hari no numviza ahubwo ngo umugore ngo yugiye kumwandikisha amanyamacagwira nese wo abayashitse mu rugo ngo manyamashaba menshi abarurimwo neza ati rero ushaka yatarandikwa nyine arigengesera uko ati nambe atabaresha ariko baranyiga bwako ndi ushobora kuja gukora akazi ukamanza ugatangurira muri ese bakabanza kukwiga na kontra bakagwa no ndakora stage bari nka stage abari stage babanza kukura bakagira mara byoroshe tugezemo rero cantangaje cyo mbona umukobwa wo muri stage mikuramuti ariko mukora uko byamana byanwengeje urumva amaranye sinzi imyaka bamaranye none ujya mu kaburi ariko kumutwara agapromote urumva bamaranye igihe urumva babanye mu rugo rero aga imana iguheza gere vraiment cyane umva ari muri babaga babandi nyene akubwira ati je wangu uzonshimire ndagutete nabikwiye ariko urumva kubera ubunye rero nivyo bintu vyabaye ivyo bintu nyene abakobwa basigaye bakora kwitesha genda biharonka kwitesha agaciro urumva ni mafu nyene ni vya bindi vya mafu ariko no kwitesha agaciro bituma na babandi bari mu rugo babwira ati uzi ko hariho n'abagusa hanze w'ibyo uri kurigana ibi ukwiye kubishimiraho urumva rero ikintu cantwengeje miki muri dote ndaraba dote yiwe rero no kuri live ikintu cyabaye muri dote nabonye ariko ararira amusutse umutwe wanje ikintu cya mbere cyaje mu mutwe wanje arijejwe ni kuko kera umuntu yarira abakobwa ba kera cyane bararira cyane yarizwa no kwiyumvira ukungene asize mama papa asize basaza biwe batoyi biwe bo umva wari mu muryango wari wishimye ni wakora udukorwa ni wagira nte urabasize ahandi naho ukiyumvira ati mana yanje twa turimbo twa kera dorugiye tujya turimbo turariza ariko naho bagutera emotion ariko je naho baba baturirimbye mba numva bitandukanye breva je ntiwombwira ko Miki yari kurizwa nakajya karirimbo iwo abandi ntiyaraza ariyo imyaka ibiri ingahe ireka wari udusanzwe uriyo urumva kera ikintu cabariza ngiye ahantu hashasha bakuririmba iyo ndirimbo kuva biteye ubwoba ata kintu uzi uzosanga amategeko menshi uzosanga nyoko bukwe wawe uzosanga iki nyene baba bakubwiye nyene ibindi bintu bishasha ugiye kubamwo utarumenyereye noneho mabukwe ukiyumvira n'ikintu cyo kuryamana n'umugabo atacu warumenyereho karabaye ibintu ngiyemo gusubira kuvyiyumvira ugatangura kurira none Shafride mbwira harya Miki yarisijwe n'iki ko yarasanzwe abana naga byose abiti ikintu no bivuga abavyeyi basize kuva kera ikintu no bivuga jewe nivuze ko ku ruhande rwanje sinorira pe oya sinorira sinzi ko atari emotion mfise cyangwa sinzi ariko sinorira kubera ko nta kintu gishasha namugiye kubona kirimo umugabo mba ndamuzi mbanzi kimubaza n'ikitamubaza mbanzi umuryango wiwe bashiki biwe baramona biwe muvugana bose muzina mama we tuzinanye ibintu byose mba ndabizi sino kuvuga ngo wibutse ko usize ngo batoyi bawe oya mba narabasitse kera bibaye rangiye nta gishaje ariko Miki kuba yararize usanga afite impamvu
ashobora kuba yarijijwe n'umunezero kubera ko agamuteye iteka bya bindi ntabwo mvuga ngo umuhungu aguteye iteka pe biraryoshe barabaye igihe kingana kuriya noneho akavuga ati reka tubane ndamutera iteka ndamukwe nshimire mama wiwe ko yamuvyaye aba ari iteka rero ashobora kuba yarijijwe n'ibyo kumva ko bamuteye iteka cyangwa se akarizwa n'amadeception ya kera niba hari abahungu bakundanye bakabana nka kuriya bakamuheba bakamuta narabonye afite n'umwana nabo bafise ubwoba tuje nataye valere nyinshi burya bavyaranye n'undi muhungu urabona ko atari we yamutwaye ashobora kuvuga ati barampevye abandi ariko agaranteye iteka reka akumva za emotion ziraje akarira je nibaza ko ariyo mpamvu yaba yararize navyo birashika ukibuka kahise kawe ukibuka ingene nyene katari keza nyene gashimishije ku buryo umuntu yokwiyumvira gushira mu rugo navyo ntitwari turavuga kugenda ukabana n'umuhungu imyaka 2 hari uguheba ico bibaza ko umuntu yatembereye nko ku bahungu nka 3 ibaze imyaka 6 yose uzunguka aho haruye mikeyi 2 itandatu ibaze 6 ukundana n'umuntu aguheba wundi ukundana n'undi aguheba kandi ibaze rero ubonye umuntu aguteye iryo teka niko n'abantu batera bakuvuga Mikiaro nawe nabonye bamwandikira bagashiraho nka video ukabona ariko yishura n'ibintu bitajanye uwo muntu ukazibona yanditse ngo ubukwe bwa Miki buzopfa baramutega iminsi nanje nayibonye niyo mpamvu aga kabisa turamushimiye ateye iteka umukobwa nanje ndashimiye umugabo yantwaye mushimire nawe arabikwiye ndamushimiye nawe arabikwiye nawe tutabanje kubana ariko ngira navyo birongereza amashansi yo kuja mu rugo kuko ngira baba babanje kukwigako kugira mubane n'umuhungu none wumva ivyo bintu vyo kuja kubana n'umuhungu ngize nijyateka nyine umuntu aguteye iteka mu kabana ubunye ashaka ko bararinda mana yanje ugatekera nyine ukagenda kera bagenda no mwijoro ariko ubu wende baza ko no kumuranga agenda no mu gitondo baragera ugaje jewe ndagiye twe turabana imyaka 2 3 ingahe azobarantwara ariko uba wizeye neza iyo promesse yaguhaye ko nyene wowe ugenda wizeye uwo muhungu kubera ko wumva umukunda urukundo kumwe rugira kwa rukundo nyene ukumva wamwizeye wakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ntaguhebe ariko nyene ariko hari akantu nabonye ngo si byiza gukunda umuntu ijana kwijana urisigaye cyangwa udufembure nivyo ba wifuza ariko hari gihe bidakunda ugasanga wamukunze wari umuhereje ko gose sabuze muraziganya nivyo ba wifuza kubera ko umuntu mubabaye uricuze uhapfa gusara yego byoroshe nuko rero mana yanje jewe nubu frije numva nubu nta nyene naho wamisigurira gute abakobwa je biri kubirangora kubumva ahubwo bari bakwiye kwihagate kuko no kwihagateka ukihagateka ukavuga ati no nambushaka ko tubana genda kwa papa na mama ubabwire ko nkeneye koreta civile dukora ubukwe niyo dote ari kuitanga uyitange mufume mvugana amahera makeyi basabaho ariko vyitwe ko vyabaye officialize biciye mu muco mubane nyene basi n'abavyeyi babizi n'imiryango bazi titwara murungitse ariko kwifata ukagenda kubyo naho wogirire y'ikibazo naho wogwarirayo naho wopfirayo abavyeyi batazomenya ngo umwana ngo ari hehe umwana wari mubiki ntibamenye na kimwe umva nk'ubu ugiriye ikibazo ko muhungu uzoja kubabwira ngo nungu yari umugabo umwita n'izina rihe kwanza muri tizina abari umugabo oya ntabwo bari umugabo wawe mutaraja muri etat civil ntabwo ari umugabo wawe neba byitanga ikiburiya biriya bintu abari shiri ni bya bindi nyene navuze ko aba ari riske umuntu aba bikoreshejwe n'urukundo kubera ko hari n'abahungu baba bafite amafaranga uvyumve atonanirwa no gukora mariage cyangwa nanirwe ibintu byose akaba yumva yabishobora ariko akakubwira ngo hari ibindi byinshi nk'ivyo nokora ntiharagera ko dukora mariage akabikwankira
muri ico gihe kubera ko bawumva wowe mukunda muri wewe ukumva wogenda mukabana ariko nyene ni risk aguhevye nzi gusamahera noneho naho utobu yafise ico kintu ntaco nokwemerera ega uri libre uri wenyene mukundanye ukonye muvugana kuri telefone mukaramukanya muhurira mukabare muhurira hehe bigaherera ngaho ntaco biba bitwaye nivyo vyiza nta bantu bazomenya ngo barabana nta bantu bazoja kuvuga ngo yo ngo vyagenze gute ngo yarahukanye yagize nta n'izina mba numva ko bifise ariko mu gihe muba mukundanye uko onye basi mutanabana biroroshe ko niwanamubona kingeso mbi niwabona ko atanguye kuguhinduka kuko iyo umuhungu atanguye kuguhinduka urabibona iyo umuhungu atanguye ariko aragomba kukwanga no bibona urabibona acha mba ndiviramo hakiri kare atarameba atazoja no kuvuga ngo riwe yampevye urumva araguhinduka atanguye kuguhinduka mu gihe mutaba munabana biroroha bamubwira ati rero brazi Chika we fata inzira yiwawe nanje fata iyindi nta mwana twabyaranye ntitwanabanye ngo uburantakariza agaciro nta kintu na kimwe ubu ariko mwama mumaranye imyaka ingasha ubwo nyene ni umutima urabanye uratekera twaduzo wagiye twaye ugasubiza mu ishakoshe ugasubira muri ya geto yawe ugasubira kurondera inzu ugapanga nyene ni risk pe gasubira kuja mu rundi rukundo rushasha ugatangura azero kandi ntibaniga ngo batahure ntashobora no kwiga kuvuga ntibabitahura kuko bikora abantu muri iki gihe tugezemo n'abantu benshi ivyo bigezweho abantu benshi babana muri ubwo buryo iyo utewe iteka rero mukabana aba ari sawa ubwo muhebanye no guhita utaha iwanyu n'ubundi ukamubwira ati mujyanije mvuye ahantu nawe maze imyaka ingana urashobora no kubikora nkaza nkabikubwira ati uzi n'amakuru wa muhungu twari tumaze iminsi turi kubana yampevye ubu nasubiye muri geto ugasanga wowe urabikoze kandi narabikubwiye nawe abizi yego nubwo rukundo ruba rungana gute sinzi revo barabara rugeze bakunzi bacu ni iki kiganiro twako turakora rero turamushimiye mutumire wacu turashimye ku kiganiro dukoranye ciza free imana igwezagire wakoze cyane kwitaba ubutumire namwe mwakoze kuba mwantumiye muri GCM family ndabashimiye kuba mwantumiye n'undi munsi ndahari ku bwanyu ndahari kabisa hama ndashimiye n'abantu baza kuraba iki kiganiro dutegereje commentaire zanyu twumve namwe ico mubivugaho yabashigikiye ariko jewe sinabashigikiye ariko twiteze kuri commentaire zanyu twiteze kumva ico mwebwe mwotubwira ibitekerezo byanyu navyo ni by'ingenzi cyane kuri twebwe kandi turabashimiye ko mama muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye twibutsa abantu batarakora ama subscribe share and comment turasabye ivyo bintu mubikore nukuri kugira ngo bya biganiro biri inyuma hari ivyo twakoze mutarabona hari abatarabibona navyo muje kubireba hama ibizokurikirana navyo kugira ngo bizokorohe ko mubibona turabashimiye cyane ku rukundo mutwereka byose turabibashimiye umugisha w'Imana amahoro y'Imana ibyiza byose Imana itanga bikomeze kuba bako tuzosubira no gutaha murakoze cyane